Africa Love Africa Plus turi mu nyubakwa za Stella Matutina. Stella Matutina rero ngo ni inyenyeri yo mutwenzi, ni Stella Star Matutina Matin, ni Morning Star mu Cyongereza, aho hari igikorwa cyakozwe na Promotion de la musique burundaise, ni collectif y'aba jeunes, abantu bari fisi ingabino zitandukanye, izina ryaratowe ngo n'abarimbanyi, hari abakina amafinema, hari abaririmbyi, bamwe muri bo rero naba turi kumwe. Reka dufate umwe wese adushikirize umwihwezo wiwe kuri kino gikorwa cyabaye n'akajambo bashikiriza nk'akamo. Duhere kuri KJM, uyu numu rapper n'amahoro cyane. Muri kino kibanza tugusanzemwo, ibyahabereye ni igikorwa cyo gusangira n'abana Sunday Meal. Mbega ubona kubwawe nka KJM nakahe kamo n'akajambo kanya ufise ku mutima ushikiriza? Nukuri jewe cyambere na mbere novuga nabikunze cyane, byari biryoshe kuko ugiye kuri abana beza bakeneye iterambere nabo kubaho nk'abandi bana babdom. Cyo nshobora kuvuga right now nuko byari biryoshe, notumire abandi bantu kuza baraza kubashigikira kugira nabo bashobore kuronka like kwiyumva yuko nabo nyene ari nk'abandi bana, kuko kandi nivyo ugiye kuraba nabo nyene nabandi bana mu bandi. Espoir Witonzi benshi bamuzi nka B5, reka mbere ari mubegereye cyane, navuga nti ishingwa bikorwa wa Promotion de la musique burundaise. Nuwihe mwihwezo wawe kuri kino gikorwa gikoresa uno munsi mu kino kibanza? Murakoze cyane Arenova, novuga yuko mwabonye ikintu cya mbere cyabonetse nuko habonetse abastar bari mu makategori atandukanye, kuko nivyo abana twaje kuraba bari bashaka. Ariko kandi ikintu nyamukuru ni ukuntu habayemo yuko abana tubakundisha umuziki, kuko nivyo vyatuzanye kubakundisha umuziki wabo n'akaranga. Ariho vision ya nyene cibera mukuru w'igihugu cyacu ya 2040 2060, yamavuga yuko si twebwe mugabajya nibo bazobikora, si ivyo gusa twebwe rero vision yiwacu ni vision yuko umuziki w'u Burundi w'umuziki udasubira kurangwamo amabifu, udasubira kurangwamo ibintu ahubwo aba artiste baririmbye ba journaliste bose baba abantu bari kumwe bakaza barayaga. Mbere no vuga yuko abadiko baradukurikirana batari babizi, ino collectif ino groupe turimo ni groupe ku VJ yafashije byinshi. Uno munsi hari ibibazo byinshi tacumva ku matelevizion kubera biba byatorewe umuti muri no groupe. Uno munsi bafise iyo cadre de dialogue bahuriramwo de concertation. Nico rero novuga ko ari cyo gushima, hanyuma tugashima yuko ni ikintu gikorwa cya gatatu, ni evenement ya gatatu dukoze kuva ino groupe itangura. Twatangiye gukora panel yo kwiga ingene twoteza imbere muziki w'u Burundi. Ubugira kabiri mwazi ko twajanye kuraba abaririmbyi bari bafungiwe mu mpimba. Uno munsi twaje gukundisha umuziki abana, bisigura yuko ino groupe si groupe gusa yitwa ngo ni y'umuziki, ni umuziki muga twabiherekezesha ibikorwa. C'est ça la différence. Nana Flavia, umwe mu bakenyezi mu bigeme babonetse mu kibanza, umwihwezo wawe nuwuhe kuri kino gikorwa cyakoretse uno munsi mu kibanza? Murakoze cyane, nitwa Nana Flavia, ndomesha makuru kuri radio Irebe FM. Singiye kuvuga byinshi, benshi babivuze ko, ariko igikuru nuko nagiyewe cyane kino gikorwa. Byangiye cyane kuba nabonye abana bashika 100 canke 200 barenga bari hamwe, tukatwabashitse ko twabonye impano bafise, tanga bafise bamwe. Novuga yuko nohamagarira cyane abantu bose badukurikirana yuko bogerageza gukunda ibibondo, gukunda kazoza kejo, dusupportinze umwana, tubaye hafi umwana tukabona tala afise, no kuvuga ko ejo hiwe hazoba hagaragaye. Murakoze cyane. Yitwa Nick niwo muri Mirror Team, byaramugoye kuko no munsi byamworoheye, yabaye muri Stella Matutina. Namahoro cyane. Namahoro gose mva. Nanje byarangoye, sinzi nanje byarangoye. Africa Love Africa Plus ni byarangoye, ni bayigeze mu gutsinda top 5. Muraza no muri studio munashimira abatoye. Uno munsi twahuriye kino kibanza muri kino gikorwa, ngira ngo ni citeka. Umwiwezo wawe n'uwa Mirror Team ngira ngo muri bamwe? Ego cyane. Ndi ngaha n'ubundi nk'umugwi Mirror Team, sinaje ngaha nka Jeonic. Umwihwezo rero wanje utwara userukira imbere y'amategeko wa IBSP yari yabivuze ko twamye turi present mu bikorwa vya IBSP kuva kera cyane. Rero n'ubu naje nk'umuririmbyi kandi ntahamaga na IBSP, ahubwo ndi mu bateguye uru rubanza
umwihwezo wanje novuga ko ibi bikorwa byinshi abaririmbyi bajamwe burya byinshi vyamye ari byo gutanga urukundo mu gutanga urukundo soit akaba ari message iri direct canke iri indirect. Uyu munsi twaje gutanga message iri direct, akarorero k'urukundo tugaha aba bana bakiri batoya. Ni nko kuvuga ngo kwa kundi bavuga ngo igiti kirakura canke ngo ubwasi buruma bukabisa ubundi. Turiko twerekana ikigo kwacu urukundo kubera ko aba bana nabo turashaka nibakura ico bazovamwo cose bazobe bararonse ako karorero kavuye ku bandi bantu. Surtout rero yo bagakwiye kubaririmbyi ari abantu bafise abandi bantu bakurikirana ari benshi, nibaza ko twakoze igikorwa citeka cane gose. Murakoze Mr. Sinzohinduka, Mr. Sabwe, Mr. Alima n'izindi. Ubwo ni Kasongo. Biracari muri kulisi, biracari mu gikoni. Abahinga twarabonye ikintu twa Kasongo, kiriko kirategurwa kirahinyanyuka. Masterland injambo ryari ni nyene kino kibanza kirabereye kuba cyabiri mu gikorwa nk'iki. Akajambo umwihwezo wawe nuwuhe kuri kino gikorwa? Usanzwe nanje no kuhira kuvyo bavuze kuko nasho no hinyuramwo, ahubwo bavuze ibyo gusa icyo nongera ko nuko natwe nk'aba artiste turi abantu turabarundi dutegereza kwitaho ubuzima bw'abafana bacu. Ugiye kundi baduhereza mu twasaba mu dukunde mu supporting mu duha ama views mu duhe amafaranga mu biteramo, natwe dutegereza kwasubiza urukundo mu cyo twakwita novuga intervention sociétale, aho dufasha imibereho myiza y'abafana bacu, uko abafana bacu bagwaye cyangwa inzara iri mu kubica natwe tuzogira abo turirimbira cyane cyane ko abo tutagiye gufasha no munsi ari rwaruka ari Burundi bwejo, ari bo twitezemwo indongozi, twitezemwo ama solution menshi ku gihugu cyacu. Nuvuga ko natwe intumbero ni iyo no kugira cyo no kwita engagement communautaire, tukaza gufasha natwe mu mibereho myiza y'abarundi natwe tubayemo. Kazungu amen. Ewe bizoza ayeba bizoza uryari igikenewe mu buzima bw'uyo muntu. Ego nitwa ibikenewe mu buzima umuntu ngagira ibikenewe mu buzima. No muso turasangira n'abana muri Sunday meal birabari ibikenewe. Umuririmbyi wa kera gose kohera hepfo gute? Oya naririmbana na bacanjwa minsi abaririmbyi ba kera abitwa ba Bahaga abitwa ba Africa Nova. Ego twarashoboye gukorana muri Orchestre Nationale, ariko ndashimye gose uno munsi ubutumire nahawe bw'uno munsi bwo gutegwa iteka ryo kubona yuko iri shirahamwe rifise kunga abana nk'amajana bagahura bakanabagaburira bakabaha n'ico kunywa kugira ngo babahuze bagire umutima umwe w'urukundo. Ni igikorwa gihambaye gose, sinarinzi ko bikiba mu Burundi. Yego cye nahora hanze mu minsi yahera i Buganda, ariko naje mbona yuko ivyo bintu bidashoboka. Kandi nahasanze abakunzi benshi abaririmbyi abo tutari tuzinanye twamenyanye, ariko icubahiro cinshi ndagiha espoir kuko niwe yampaye ubutumire kubona ivyo birori yuko bibaho. Ego nukuri ndashimye iteka yampaye kuba yantumiye, ndashimye igikorwa cyakoretse. Nta numwe yogaya igikorwa cyakoretse hano nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu w'umutima. Ego ahubwo ico kintu rero kibandanye, ahubwo bashigikire n'abandi babahuze bahaboneke benshi. Hanyuma ico no subizamo kintu leta ntibifate mineneko nayiterere, habeho ikintu cyo gukura abana muri barabara kuko n'abana nk'abandi. Ego babahe kumenya yuko ari abana mu bandi, bashigikire ishirahamwe ririko rirakora ico gikorwa neza cyane. Hanyuma Imana ibijemo ibihezagire, Imana ibijemwo ibihezagire. Murakoze cyane, muntiza amashi cyane, duhezagire kino gikorwa cyose cyakwetse hano. Reka rero ngamajambo aravuga hagasigana nta rindi. Ciao bye. Ciao bye.